Jeni twa Sandrine KEZIMANA, abantu benshi bampamagara Sandi, navukiye mu ntara ya Cankuzo, nkaba ndi umu entrepreneur. Mu kazi ka misi yose ndi umu business woman, nkaba mfise agence de voyage yitwa Sandi Travel Services, nkaba mfise Sandi Product, nkaba mfise na Sandi Beauty Clinic, nkaba mperuka kugurura n'ishirahamwe rya Sekanawe. Sekanawe ikora amaserviette hygienique, hanyuma ikaba mu Kirundi bavuga ngo udukoresho two mu butinyanka. Sekanawe na iryo zina naritoye kubera yuko nari narabonye yuko bikenewe mu Burundi wacu, kubera nta kera umuvyeyi wanje yarigeze kumbwira ko higeze kuba ishirahamwe rikora utwo duserviette, ariko ubu unye nta ryo shirahamwe ntari gihari, nta factory dufise. Mugabo nkaca mbona rero ibintu byose biva hanze, tubikura hanze, hanyuma hakaba hariho abantu badashobora kwironsa utwo dukoresho kubera yuko biri importe hanze kandi bikaba bizimvye kubera amatax na transport. Rero muri ico gihe nashizeho iryo seka kugira ngo rifashe ba bantu badashobora kutwironsa ariko batwironse bongere baseke, bongere baryoherwe. Bumva nazanye hope muri ba bantu bari barabuze iyo hope. Jewe narakuriye mu gihugu ca Ghana aho nagiye kwigirayo. Muri ico gihe hariho club nari ndimwo y'abantu basanzwe babikora bakongera bakabifasha abantu. Rero ico ciyumviro niho capfuye, nca ndavuga nti ihangiro nihaye yuko nanje shaka ko ndabishikako. Hanyuma byafashe urugendo rurerure, ariko uno munsi byatoye intango, uno munsi biriko biraza bukebuke kandi ndavyishimira. Nibaza ko yabaye indoto haciye imyaka ishika 4. Iyo ndoto ndayigize numva yuko nanje noshobora kubikora ngaha, ariko ntivyari vyoroshe, vyari bigoye cane gose kubera yuko ivyo bintu bisaba uburyo bunini cane gose. Hanyuma ubwo buryo kugira ngo uburonke uri umujene nkanje ni ikintu gikomeye cane gose. Rero muri iyo myaka 4 yose nagiye ndaronka inguvu, ntakaza nsubira, ariko ndatina ndabishikako. Sekanawe yatanguye mu mutwe wanje ngira muri 2018, ariko nayuguruje muri 2019. Hanyuma ico gihe nca ntangura kwandika amaproje, ntangura kugira recherche, ntangura kuvugana n'abantu. Hanyuma uko nabigira naragiye no mu Bushinwa ndavugana n'umuntu, ariko ntivyaciye bigenda uko navyipfuza, uko byafashe umwanya muremure kugira uno munsi mbe nayuguruye. Recherche rero kwibaza ati mbega ino hamwe nobizana ngaha noshorerwa n'abandi, cankwe kubera iki ngaha anye tudashobora kuba tubifise, habuze iki, vyogenda gute? Matière première iva hanze, ntayo dufise ngaha anye kandi nta niyo tworonka dushobora kuronsa abantu bose. Ariko ubu unye turafise amamashini ni mato, ariko turashobora kuba tuvyihingurira ngaha anye ubu canke muri kazoza, kuko twifuza yuko ishobora gutera imbere ikaba ihinguriro rinininya cane. Indoto yanje kandi nifuza yuko duhereza akazi abari ngaha, kuko hari abashomeri benshi cane. Hanyuma umuntu akavuga ati bari ku kazi bashobora kwiyumvira ibindi bintu, bakiyumvira ama innovation, ariko bafise aho bakora. Ikindi kintu naco catumye tugira iyo hinguriro nuko ngaha ata hinguriro rihari, dutuma babadandaza bahora baja kurankura hanze badashobora kugenda hanze, ariko babikura hafi. Ikindi naco ciza nuko Uburundi naho haba made in Burundi, dushobora ku exporta hanze kugira ngo Uburundi nabwo buje kuri map. Challenge nahuye nazo nuko ubwa mbere ngira ikintu gikomeye cane yari amahera, kuba ntashobora kuba mfise ayo mahera ngana uko kose.
challenge ya kabiri nayo sinigeze ngira mpura n'abizigirwa babona yuko twoshobora kuja. Challenge ya gatatu naho umuntu usanga uri kumwe n'abantu mudasangiye vision. Rero ni ikintu kinini nya cyane kugira ngo uronke umuntu musangiye vision yawe. Kuri uravye pake yacu turavuga ko ayo majana 5 ari yo gufasha. Ayo majana 5 avuga ikintu kinininya muri kampani yacu. Kubera twifuza gufasha hari abantu benshi batishoboye kandi badashobora kuronka n'utwo dukoresho. Notanga nk'akarorero nk'abakenyezi canke abigeme bari muri prison. Abo onye barafise nta hope bafise nimwe, barababaye cane. Rero kubona tuvuga tuti ayo majana 5 reka ya reserving ngaho kugira ngo azuze gufasha wa mwigeme wo muri prison, at least aronka ukwezi kumwe ashoboye kuba afise iyo cotex, bizoba biduhimbaye cane kandi nibaza yuko n'Imana izoduhezagira. Seka nawe ubwa mbere wabonye ko ifise aga couleur keza kandi nawe wabikunze. Ica kabiri ni kari au top. Igikurikira naco nuko kari muri coton kakagira absorber nziza cane. Ikindi naco kiri karite ya mbere cane gose. Nukuvuga iyi karite ya Seka nawe ingana niri kuri marché igugwa 10,000. Twegereye ko tuyikorera ngaha kandi ari made in Burundi ni 3,000. Hama twaca dushako amahera amajana 5 yo kugira ngo dufashe umukenyezi. None wari bwabona handi hantu kuri serviette hygienique bashaka ayo mahera? Ndagutumiye rero ugure Seka nawe. Umuntu yifuza kudushorera canke kugura serviette hygienique zacu za Seka nawe arashobora kuyisanga muri bino bibanza. Umuntu yifuza kuba umupartenaire wa Seka nawe canke umuntu yifuza gukorana na Seka nawe ashobora kudusanga kuri ino adresse. Hanyuma umuntu nawe yifuza kuduhamagara arashobora kuduhamagara kuri ino nimero. Uwifuza nawe kutwandikira nawe nyine ashobora kuduhamagara kuri ino adresse. Kaze karibu. Ubwa mbere nagira nshimire cyane bimwe vuye ku mutima time yacu, abo dukorana, abatwizeye cyane cyane intara zimwe zimaze kutwizera muri kino kiringo c'indwi imwe kuva dutanguye. Aho novuga nka Meri ya Bujumbura, Gitega, Ngozi hamwe na Muyinga. Muri abantu b'agaciro, nagira ntumirire n'abandi bantu babandanye batwizera. Murakoze cyane.